Reka subire mbahe kaze shuti banywanyi mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mugatera kaze na muntu mu ndero ndetse n'ari makuru yose abari karavugwa ngaha mu makungu ya kure ndabahaye mwaramutse abane nabo ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangara bisubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira kuni biganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri mu micungararo egeze igihugu cyacu Burundi abadukurikira bari mu makungu ya kure ndetse n'abari mu bihugu bibanye mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu tugira tubashikirize ku isaha amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira muri iki gitondo kwigenekerezo rya 18 ruheshi uyu mwaka wa 2025 amakuru azendutse avugwa ngaha mu Burundi nuko umugwi witwa Jirwanisho M23 woba womngiye kugaba ibitero mu kiyaya ca Rusizi ndetse umwe mu basirikare b'u Burundi FDNB akaba yaciye ahasiga ubuzima amakuru duhabwa n'amasoko yacu aravuga ko mu ntara ya Cibitoke imidugararo yongeye kubuka aho ndetse abanyagihugu basubiriye guhagarika umutima ndetse banavuga ko kurungubu bashobora guhungira mu bihugu bibanye bivanye no kumutekano muke wasubiye kwibonekeza muri iyi ntara ya Cibitoke imaze iminsi yumvikanamo icuka kitari ciza aho rero amaze iminsi humvikanwa igandagurwa ry'abantu batari bakeyi aho rero ibiziga bitari bikeyi bimaze iminsi biratorwa mu bice bitandukanye ngaha muri iyi ntara ya Cibitoke aho biri kuvuga ko rero hoba hari umugwi witwa Jirwanisho uri kujabuka uturuka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ukajabuka ngaha mu ntara ya Cibitoke ndetse ukanagandagura bamwe mu banyagihugu bari muri iyi ntara ya Cibitoke ibi rero amakuru yihuta cyane nuko umwe mu basirikare b'u Burundi yaba ahasiza agatwe ndetse binavuga ko nabandi bashika batanu baba bahakomerekeye nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza turaza kubigerwa ko ku buryo bw'idonido turabire hamwe ibiriko biravugwa ese ico gitero cabacagabwe n'umugwi witwa Jirwanisho uvuye hehe ese ni Red Tabara canke se nkuko biri kuvuga koko yoba ari M23 ishaka gufata igihugu c'u Burundi na cyane umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura turaza kubigaruka ko byose ku buryo bw'idonido turabire hamwe ibiriko biravugwa nyuma yuko hariko ravuga icuka kibi nyuma yuko habaye ubusuma mu matora ndetse Eklezia Gatolike ndetse n'imigambwe itavuga rumwe n'umutegetsi bakiyamiriza ibyavuye mu biharuro fata kibanza bigaragaza ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD uwo bari wo watsinze amatora 100% ndetse binavuga ko ari wo wamaze kwiganzira mu bibanza byose by'abashinga amateka ndetse n'iby'abajenama b'amakomine ibintu biriko biratera amakenga amakungu ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi na cyane abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bagaca rero bashinga intahe bavuga ko uyu mugambwe waba waragize ubusuma mu matora yabaye kwigenekerezo rya 5 ruhesha umwaka wa 2025 byose turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido turabire hamwe ibiriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi turaza kandi no kurabira hamwe ibiriko biravugwa ko hoba hari umusirikare umwe mu ngabo z'u Burundi FDNB yoba yagize uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi Chantal usanzwe akora urudandazwa rw'amafaranga turaza kurabira hamwe ese haba hari ko harakogwa iki mu butungane kugira ngo uyu muntu ashikirizwe abajejwe iperereza cyangwa se ubutungane bugire ico bukoze byose turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido ico ndagusavye banzu fyonde sabone ndetse na partage kugira uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV ndabaye kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi aho rero muri iki gitondo bivuga ko hari umugwi witwa Jirwanisho wajabutse ikiyaya ca Rusizi aho wamuseye uruzi rwa Rusizi ndetse ukimara kujabuka ngo imigwano yacitangura aho rero uwo mugwi ndetse n'igisirikare c'u Burundi FDNB bace bahanganira muri iki kiyaya ca Rusizi ndetse bikanavuga ko hoba hari umwe mu basirikare bo mu ngabo z'u Burundi FDNB yaba yaciye ahasiga agatwe
ni inkuru rero ishavuje cyane itashe ngaha mu Burundi, aho rero abanyagihugu b'u Burundi bahagaritse umutima bivanye n'iyo migwano yasubiye kwaduka ngaha muri iyi ntara ya Cibitoke. Naho Gikunguho umusirikare ari mu mabanga yishe umwigeme akora akazi ko gufasha abantu guhanahana amafaranga. Bujumbura kwa 16 ruhesha umwaka, urupfu rubabaje cyane rwabereye muri karitsiye ya Gikungu muri zone Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu gitondo cyo kuwa wa mbere, Chantal Nizigiyimana umwigeme yakora akazi ko kurungika amafaranga no kuyaha abayakeneye ava muri telefone ngendanwa zabo, yishwe arashwe amasase n'umusirikare akiri mu mabanga kubw'amasoko menshi abandanya abidushikiriza. Aturuka ku mutumba Mugozi muri komine n'intara ya Bururi ubumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Uwo yishwe yahora aba Igikungu aho yakorera ibikorwa vyiwe vy'ubudandaji. Ivyavuzwe ubwa mbere, uwo musirikare mu mwambaro w'igihugu yoba yarasabye ko arungikirwa amafaranga n'uwo mukenyezi akiri muto, mu nyuma amubwira ko ngo iyo muherekeza akamwereka aho amuhera ayo mafaranga. Uwo mwigeme akaba atabonye ko ngo hariho umutego. Ku metero nkeya gusa mu kibanza ata muntu numwe aherereyemwo, uwo musirikare yoba yaciye asohokora ikigwanisho ciwe aramurasa acikanira aho nyene. Yoba yaciye asaka telefone ndetse n'agasakoshi yarafise, atwara amafaranga atazwi igitigiri ndetse n'amatelefone ngendanwa abiri yakoreshwaga n'uyu mwigeme. Gushika ku mugoroba yaba intwaro muri ico gice c'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura caba igisirikare c'u Burundi ntibari bwagira ico bashikirije kuri ubwo bwicanyi bwakorewe uwo mwigeme. Mwidondoro uwo musirikare n'icatumye akora ubwo bwicanyi ntabwo kiramenyekana. Iryo bara kandi ryatumye muri iyo karitsiye haba ubwoba, abanyagihugu bakiri mu gahinda bakaba basaba ko amatohoza nyayo yokorwa. Uwo mwicanyi nahagarikwe ahanwe. Turafise ubwoba ku mutekano wacu, niko umwe mu banyagihugu babibonye abandanya ashikiriza. Muri iyo myaka iheze, ubwicanyi bukorerwa abo barungika amafaranga bwariyongereye muri ico gisagara. Ayo mabi ahanini yagirizwa abapolisi bagirizwa kwiba, kwaka ibikoresho vyabo badandaza ku gikenye. Nta bihano abitwara ari benshi ndetse ngo nta nico bakorerwa. Iyicwa rya Chantal Nizigiyimana ryagirizwa umusirikare ryerekana ibara riteye amakenga. Abo bakenyezi n'imiyabaga bakora urudandazwa barabangamirwa cane n'ababica abakoresha amafaranga akeshi badakingiwe. Indongozi nazo ngo zikigira sindabibazwa ku mabi aba ariko arakorerwa abo banyagihugu, niko binegurwa n'umwe na rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka akazina muntu ngaha i Bujumbura. Reka rero mbashimire mwe mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari ko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko yari amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga ko zindi imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye kandi ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe, mwe banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza 5 kuri 5 kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbwibutse mufyonde niba mutarafyonda sabone na partage mufyonde kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV.
Reka rero shimire mwese mwadukurikiraga muri mu mucungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure, ndabifurije ibihe vyiza, turaza gusubira.